Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mukomeje kubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure TV. Iyakure TV ni imbonesha kure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi kwigenekerezo rya 13 ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2025. Ibintu bikomeje kuba bibi cyane mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abarwanyi ba M23 bakomeje guhangana n'abazarendo n'igisirikare cya FARDC. Kuri ubu ngubu imirwano ikomeye cyane irimo gusatira igisagara cya Uvira. Amakuru yizewe arimo kutugeraho avuye mu gace ka Uvira aremeza ko abasirikare b'u Burundi baryamiye amajanja, ndetse ko abarundi biteguye guhangana n'ibitero bikomeye by'abarwanyi ba M23 bashaka kwigarurira uyu mujyi wa Uvira. Kuva mu gatondo k'irigenekerezo rya 13 amasase menshi cyane yumvikanye mu micungararo y'igisagara cya Uvira, ndetse amakuru aravuga yuko abasirikare b'u Burundi n'abazarendo batangiye kwikanga ko M23 yabishaka kwinjira mu gisagara cya Uvira. Hashize iminsi abasirikare benshi ba M23 barimo kuzenguruka imisozi yose ikikije igisagara cya Uvira. Abasirikare b'u Burundi nabo niko bamaze iminsi biyongera muri kariya gace. Ubutegetsi bwa Gitega bumaze iminsi burungika abasirikare benshi muri Kongo kandi bafite intwaro zikomeye. Nta kabuza rero ibimenyetso byose birerekana yuko mu gisagara cya Uvira umuriro ugiye kwaka. Amakuru atugeraho aremeza yuko abarongoye igisirikare cy'u Burundi muri kariya gace bamaze guteguza abasirikare ko bagomba kuryamira amajanja. Amakuru atugeraho kandi avuye mu masoko yacu mu barwanyi ba M23 nayo aremeza neza ko izi nyeshyamba zamaze neza kunoza umugambi wo kwigarurira igisagara cya Uvira. Ibimenyesha makuru byo muri Kongo ndetse n'ibimenyesha makuru bikorera mu Burundi byose biremeza yuko umuriro ugiye kwaka mu gisagara cya Uvira. Amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi aremeza neza ko igisoda cy'u Burundi kiryamiye amajanja, kandi ko bafite amakuru yizewe yemeza yuko inyeshyamba za M23 zimaze iminsi zirimo gutegura ibitero simusiga bigamije kwigarurira igisagara cya Uvira. Iki gisagara cya Uvira niko gace ka nyuma gaherereye mu buseruko bwa Kongo, aho Uburundi buhana imbibi na kino gihugu cy'u Burundi. Uburundi bwaharunze abasirikare barenga 10,000, ndetse amakuru aremeza yuko aba basirikare bakomeje kwiyongera. Uburundi bwohereje abasirikare muri kariya gace kugira ngo bajye gutangira M23 bayibuze kwigarurira Uvira, ndetse ngo mu gihe M23 yaba yigaruriye agace ka Uvira byatuma umutekano w'igihugu cy'u Burundi nawo ujya mu kaga. Ubutegetsi bwa Gitega buvuga yuko abarwanyi ba M23 baramutse bigaruriye igisagara cya Uvira byashyira mu kaga umutekano w'igisagara cya Bujumbura. Byaba bisiguye yuko inzira zose zihuza Uburundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zirimo kugenzurwa n'abarwanyi ba M23. Imbibe zose za Kongo n'u Burundi zaba zirimo kugenzurwa na zino nyeshyamba za Generali Makenga. Reka mbibutse ko umupaka wa Kamanyora uhuza Kongo n'u Burundi ubungubu wo urimo kugenzurwa n'abarwanyi ba M23. Amakuru kandi akavuga yuko mu gace ka Kavimvira abarwanyi ba M23 bamaze kuhagera, ndetse ko baba barimo kwerekeza mu gisagara cya Uvira maze nacyo bakakigarurira.
Ubutegetsi bw'u Burundi buvuga yuko abarwanyi ba M23 nibaramuka bigaruriye igisagara cya Uvira bazafatanya n'inyeshyamba za Red Tabara zirwanya ubutegetsi bwa Gitega maze bagakuraho intwaro ya CNDD FDD. Ubu bwoba bw'uko M23 yagaba ibitero mu Burundi cyangwa se igafasha Red Tabara nibwo burimo gutuma abarundi benshi bajya mu gace ka Uvira aho bavuga yuko bagomba kurwana umuhenerezo, ndetse barahiye barirenga bavuga yuko igisagara cya Uvira M23 itagomba kukigarurira. Amakuru kandi arimo kutugeraho aremeza yuko ibitwaro biremereye by'igisirikare cy'u Burundi bamaze kubishinga neza ku mupaka w'u Burundi n'igihugu cya Kongo. Biravugwa yuko mu gihe abasirikare b'u Burundi baba bakubiswe mu gace ka Uvira babona ramforu y'abandi basirikare bari mu gihugu cy'u Burundi, aho ngo batangira kumisha urufaya rw'amabombe bibereye ku mupaka w'u Burundi. Ibingibi ariko nabyo abihweza ivya politike baravuga yuko bishobora gukwegera igihugu cy'u Burundi akarambaraye, ngo kuba abasirikare b'u Burundi barasa muri Kongo byatuma M23 nayo igaba ibitero ku gisirikare cy'u Burundi ku butaka bw'u Burundi. Ibingibi kandi ngo byaba ari ugutumira mu buryo bweruye abarwanyi ba M23 maze nabo bakagaba ibitero ku gisirikare cy'u Burundi ku butaka bw'u Burundi. Uko byagenda kose biragaragara yuko ibintu birimo kuba bibi cyane muri Kivu y'Amajyepfo mu gace ka Uvira. Amakuru ava mu gisoda cy'u Burundi aremeza yuko biteguye intambara. Mu barwanyi ba M23 nabo baravuga yuko biteguye kwigarurira iki gisagara. Amakuru atugeraho avuye mu bamenyesha makuru bacu akemeza yuko impande zombi ziryamiye amajanja, ndetse ko umunota ku wundi umuriro ushobora kwaka muri kino gisagara. Mu gihe rero imirwano yabigiye kubura muri Uvira, ndabamenyesha ko mu bindi bice bitandukanye nko muri Masisi ndetse no muri Kivu y'Amajyepfo mu gace ka Minembwe imirwano ho irimo guca ibintu. Ku munsi w'ejo abasirikare b'u Burundi bagabye ibitero bikomeye mu gace ka Minembwe, ndetse amakuru arimo kungeraho mu gatondo k'irigenekerezo rya 13 aremeza ko ibitero by'abasirikare b'u Burundi bikomeje hariya imurenge. Hari amakuru avuga yuko imihana yatwitswe ndetse abanyagihugu barenga 5 bakaba bapfuye baguye mu bitero byagabwe n'abazarendo FARDC ndetse n'abasirikare b'u Burundi. Mu gace ka Masisi naho amakuru atugeraho aravuga yuko habaye imirwano ikomeye. Abazarendo bakozanijeho n'abarwanyi ba M23 kuva mu gatondo k'irigenekerezo rya 13 ukwezi kwa gatandatu. Urwamo rw'amabombe ndetse n'amasase rwumvikanye muri Masisi. Imirwano kandi yongeye kumvikana mu bice bya Rucuru aho abazarendo bahanganye n'abarwanyi ba M23. Hari amakuru avuga yuko mu gace ka teritwari ya Rucuru habaye ukurasana gukomeye, ndetse abarwanyi ba M23 ngo bakaba basubije inyuma ibitero by'abazarendo. Muri teritwari ya Warikare naho humvikanye urufaya rw'amasase muri kano gatondo. Amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko M23 yasubije inyuma ibitero bya FARDC n'abazarendo, ndetse amakuru yizewe atugeraho aremeza yuko M23 yabirimo gusatira muri Warikare centre. Aka gace M23 yari yarakigaruriye ariko iza kukivanamo isubira inyuma. Amakuru rero aravuga yuko nyuma yaho ibiganiro byahuzaga intumwa za M23 n'ubutegetsi bwa Kongo bigonze urukuta idoha muri Katari, M23 yabirimo gutegura ibitero bikomeye bigamije kwisubiza agace ka Warikare centre. Ibiganiro byaberaga idoha muri Katari biravugwa yuko byagonze urukuta, ndetse ubutegetsi bwa Kongo bukaba rwose bwaravuze yuko nta kintu buzaganira na zino nyeshyamba mu gihe zozo zidashaka gusubira inyuma ngo zive mu duce zigaruriye.
Ubutegetsi bwa Kongo buvuga yuko M23 igomba kuva mu mujyi wa Goma ikava mu mujyi wa Bukavu ndetse no mu bindi bice yigaruriye maze ngo bakabona kujya mu biganiro. Ibi ni ibintu M23 nayo idakozwa. Ibiganiro byahuzaga ubutegetsi bwa Kongo na bano barwanyi bikabera idoha muri Katari, biravugwa yuko byagonze urukuta ndetse M23 yamaze kuvanayo intumwa zayo. Abihweza ivya politike rero baravuga ko nta kindi kigiye gukurikiraho usibye imirwano y'injyana muntu, aho M23 n'ubutegetsi bwa Kongo bagiye gukocorana mu buryo bwa gisirikare.